murakagira inkuru ati rero ngo Double J inkuru nshikiyeko inkuru yuko bambwiye ko ba Double J bitavye muri peji kuri convocation mugabo nabone ubwabo ngerageje kubarondera sindabaronka ngari umuntu abegereye turako turavugana yambwiye yuko ntibaramenya ivyo ari vyo ntibaramenya ivyo ari vyo rero nshaka iyi nkuru tubanze kwanza tureke kuyivuga ko cyane kuko ntituramenya exactly what happened ntituramenya uko ivyari ivyo mu bisanzwe nico gituma tudashobora kugira tudashobora kubihagarara ko pour le moment ariko ndababwire yuko ejo ndarankoresheje cover ejo tuzogira space kuri Twitter igituma nzogira space kuri Twitter nuko kuri Twitter n'ahantu inzego kenshi iyo nkoze ibiganiro kuri Twitter inzego kenshi zirakunda kubikurikirana kandi zikabikurikiranira hafi kandi cyane zikavyinjira indani cyo gituma rero hajya kuri Twitter jewe bya ifise ukuntu na branding ifise ukuntu ndayikorerako hajya ejo nzogira space yiyo affaire Double J kiriko tuzovuga vyose kandi tuzotaginga inzego z'umutekano ministère de l'intérieur tuzotaginga ministère de la justice tuzotaginga ministère de la culture jeunesse et sport tuzotaginga Burundi government tuzotaginga bureau du premier ministre tuzotaginga abantu bashoboka n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi tuzotangiga abantu bashoboka kugira babone yuko arika ikomeye cyane bayinjiremo kuko nta kuntu ngaha mu gihugu hoba hariho abantu babashaka gucinyiza abandi kandi wagenda kuraba abantu mu gihugu usanga ari bisuma biba abanyagihugu ugasanga n'abantu bafise amadosiye atabaho yo kucuruza ibiyayuramutwe yo gucuruza ibintu biri illegale yo kugira ibiki ugasanga bitwaza utu small business gusa mugabo akaba ari branchement d'argent bakaba bafise ibindi inyuma vyinyegeje nico gituma ejo nzogira space bavyumve ku buryo tudashobora kwemera ko habaho abantu bacinyiza urwaruka rw'u Burundi bacinyiza abantu ho muzika baririmbyi uno munsi intambara abantu bodutera umuririmbyi arafise kugenda akaririmba hariho amahoro abantu bose baza kumva ko hariho amahoro uno munsi umuririmbyi niyo yagenda akaririmba ngo umutekano ntukwiye hariho abaza kuvuga ati naka yaririmbye umutekano ntukwiye nico gituma tudakeneye abantu baza kudurumbanya abantu baza kudurumbanya igihugu cacu ntidukeneye n'ukuri k'Imana iki gihugu cacu iki tuzokigwanira ubona yuko ufise ijambo mu gihugu nta ngorane mugabo iryo jambo ufise si ryo gucinyiza abandi sinzi ko muriko muranyumva no ntituramenya ko ari we ntituramenya ikibazo gihari ariko akaba ari we turashika kumenya icari mu gihugu turashika kumenya decret ariko turashika kumenya decret yasohowe ko ari umurundi turashaka kumenya ko ari Imana mu Burundi turashaka kumenya yuko uko avyutse yigira ivyo ashaka turashaka kumenya vyinshi kuri we jewe navuze ati yari kutwarira Neri parce que Neri jewe namututse kuva ryari navuze vy'umwana ndagira iki ndagenda no muri tribunal ndayikeze urya mukobwa yateye ndaranka ibiki arabizi umwana arafise passport kandi umwana yanditswe ko Bizimana Paul arafise passport baramwanditse ariko Bizimana Paul arafise passport kwitwa izina ry'ikirundi nta decret baguhaye yo kwitwa umurundi ico gituma twebwe ntituzokwemera yuko haza umuntu nge gatonwe kwanza ama iryangona yawe igume yasamya na Neri ajemo je sishobora kuyikwigwa mu miryango na yawe umunwa w'iryangona yawe je sininjira
Gegata murekane na Rwidumba rushaka aho usanga yamurisha amahera aze kudurumbanya live wacu ndamubloka atagende wawe abitsiko jewe nawe tutagize. Let people live their expensive life. Not expensive. Maybe just pronounce it. Expansive life. Let people live their expansive life. My dear. We are on 2025 now. Let people live their expansive life. Mujume kuchoka wataka abandi baho mudafeo irya dosiye ya Double J na Kiriko turamubwira tusayijemo tuse turagusabye akaba ari dosiye jewe ndahamagaza tuse ayijemo irya dosiye parce que ifoko na tusacha haguruka acha yijamwo je turaba rero tuse baba na utegeza kuja muri ya dosiye akaba ari DJ Paul kubera ko yaragufashe n'abaragutuka murabitswe je nkunda guteranya abantu tuse yaragututse ngo gera plaza yiwawe ngo numucafu yaragututse ngo gera plaza yiwawe ngo hajamwa ngo namavi ngo na kabine ngo ni toilette murabitswe je nkunda guteranya abantu yaragututse tuse arakuvuga izina ry'iwawe aravuga gera plaza yuko haja abantu bapfuye nabi b'imyanda abarimvyi bazimye yuko wewe ubaha amahera y'uburofa tuse yaragututse n'ukututse tuse ntuvyemere genda nawe muri case tuse tubone umugabo guys recording omuhe tuse ingia tuse turamuhamagaza nawe na je muri no dosi ino dosi tusategeza kuyijamo nawe yitware kubera byazananye kuri dosi ya Kiriko na Double J tusarayijamo tuse yaragututse genda nawe ubaze igituma yagututse hama yaravuze gera plaza turafisa amajwi yaravuze ngo ubuhimbiri bose abazimye baja muri Mukamenge abanyakamenge ni muhaguruke jo muzinduke kuri page mu mwiyamirize muvuge muti uwo muntu yaratutse abanyakamenge mbeko mutabivuga Double J Kiriko haguruka mubwira umuavoka wanyu muti ikintu edaheri dosi niba yitwaye muri park baze baja kuburana abafisa ama TV online bagenda kurondera content ninde yafutishije indirimbo Keve Mambo jewe sishaka kuvuga amakuru atariyo ariko ndababwiye ati akaba ari DJ Paul abirimo jewe jo nkiri kiganiro ndarananditse kuri Twitter je vais le bloquer mutikute ndarananditse kuri Twitter ndataginga inzego zose kuri Twitter hama Twitter yanje ishishikira inzego ho hejuru hamejo mu gatondo bazogenda kwitaba urubanza komiseri generale wa PGP bamaze kumunondera murazi rezo sosio murazi neri nati yayifuse azoyisubizako nyamba bababwiye bayikureko bazoyisubizako naho nyene nta mupolisi afise dwakubwira umuntu ufite ikintu kuri rezo sosio ndaguha telefone kuramo modo passenger X nani muziko je nama nkora ama live kuri amabamba ama space kuri X kandi space zanje zigira influence afa paseri twatanguye dusaba tele ya basket mwarabonye ubu niri kwiruba kwa ibikorwa rusangi kwa misi yose nibagenda kuri kwa rusangi ba Medo la ville president n'abandi baje mwarabonye ko yagiye
dafa pase ni ari abajene bafatiye ikigari nkagenda nkagira space tukabavugira hama abajene bakabarekura. Rero mukaba mutazi influence ya Nerinate. Influence ya Nerinate. Jewe mvuze bakabahana muca muvuga ngo Nerinate yadufungishije. Jewe ndage ejo kuri X mundu wako pardon mpuze umube nawe narikuti umube wa expansive life nifa ko tuza turatura umube wa expansive life muriko muravyumva vuze ikintu murabizi jewe Imana yo mwijuru irazi Yesu nkunda akarenganya umuziki batureke tuvurugane tuvuturane wowe pore ko wavuze ngo abaririmbyi ngo baranuka hari umuririmbyi yakwitwariye ngo baranuka we mwenyewe uranuka ongereza dose shirako na Nerinate shirako I don't care jewe ndafise video je hakizimana ndafise video uri kuravuga ngo bajya bose ba Nerinate izina ryanje ririmo jewe nakwivunye kandi jewe babizi yuko jewe dossier je nawe ni guhera wateye inda undya mukobwa nkavugira urya mwana nkavugira urya mwana mu gihugu nta perenko na hari cyose zisha tubivyura DJ Pore mwebwe abanyakamenge ndiko ndababwira ejo muzidukire kuri page mugende namwebwe mu myitwarire kuri page mu muhabaze mugende mu baze dossier ahiri muce namwe mwitwarira ko yabatutse abanyakamenge muriko muraza ngaha muzotahana saneza cyane expansive life ndi muri expansive house DJ Pore yarabatutse abanyakamenge DJ Pore yarabatutse kazi ka ndiko ndababwira DJ Pore dushobora kwemera ko DJ Pore yifatira abana b'igihugu DJ Pore yarabatutse DJ Pore yaravuze yuko amabarabara yo mu Kamenge atapfa variko DJ Pore yaravuze yuko hari ibinogo musanzwe yatuse na leta kwititaho amabarabara DJ Pore yaravuze yuko kuri Gera Plaza hagenda imihimbiri abantu bose bazimye abantu badagorora impuzu baja Gera Plaza tuse atacho amaze atari umugwiza atunga tamahera afise tuse afata abaririmbyi bose bazimye agatwara muri Gera Plaza tuse gende ngenda bateranya tuse iyo kese yinjiremo tuse ategerezwa kumenya ko mu Burundi hari abagabo DJ Pore yaravuze ko mu Kamenge banwa umukorora jipo zondondera Chagira Kingol to say boss, the big boss to say itwarire DJ Mario warazimye to say itwarire nawe genda ubazi yo dossier to say je uno musi ndaranda kwandikiye kandi je tuse shaka yuko ino dossier uyijamwo kuko vyose na wewe baragushize mu kivunga baragutuka baragucafuza tuse barakuminimiza ibintu byo kuvuga tuse ngo nushobora kumwitwarira bihagarike tuse turagusavye kino kikogwa ino dossier yijemwo tuse nawe uvuga uti mbe kubeki acinyiza abo bandi bana jewe ko yantutse agatuka abanyakamenge agatuka business yiwanje kubeki tutamwitwariye Kamenge.
reka tubandanye gusa muvugane n'abakiriko tubandanye urusaku mugabo ababwiye idosi izohera nabi iyi dosiye akaba ari DJ Paul mubwire yuko numuhero wiwe mu muziki w'Uburundi muri entertainment tuzogira induru bamaze kugira induru hamwe na president Shikiko tuzogira induru tuzovyura abanyakamenge tuzovyura abaruguru twabaruguru yaradututse abaruguru tuzovyura nibiri muri za muyovozi za hari Makamba nibiri mu mutsindozi Makamba nibiri hari ya muri Ruvyironza nibiri hehe vyose tuzobavyura hewe mana kandi rero umubwire yitabe muhure guca yitabe face à face mumurabe nujya munori wiwe rero ngo yitabe ndacari ko ndanoba bukebuke ndabazira nta musitari n'umwe muri Gire Plaza tuse ataratwarayo kandi abariha amahera meza muri Gire Plaza tuse nicyo gituma rero tuse murumva umube wa expansive life tuse nicyo gituma tuse ategerezwa kugirante kubijamwo bino bintu parce que tuse ubu niwe muntu dufise aha mahera aboneka vishurove ya makanga ya muri Krista pardon muri Gire Plaza aba mahera meza nico kituma abantu bagira ama evenement barakwiye guhaguruka bakamwiyamiriza no mugabo tukabafasha tukagira ibiganiro tukabafasha abantu nushobora kuvuga ukaza ukifatira abantu muganga komisi Uburundi ni igihugu ciwawe Uburundi ni igihugu ciwawe wewe turazi yuko wewe hari decret yaguhaye karanga muntu y'Uburundi wewe decret yawe yaguhaye karanga muntu y'Uburundi tuse tuko nawe sambamba tuko nawe tuse haguruka urazi ko Bruce Melody wamukoreye akantu haguruka rero upambane umugabo atinya nyamunzu tuse umugabo atinya anyamunzu ndabisubiyemo ntutinyura umugabo haguruka genda ejo kuri page canke koresha contact ziwawe mwereke yuko mutangana mwereke yuko umuruta mwereke yuko kajyaga Kristale kiwe kangana gasumbwa n'igikoni ciwawe cyo muri Gire Plaza mwereke yuko mukamenge hatava imihimbiri hava abantu bijambo tuse tuko nawe tuse tutakuposti tutakusupporti je uno munsi ndatanguje ino challenge ndagenda kuri Twitter ndabivuga ivyo yavuze byose ndabivuga kuri Twitter ndavuga ingere yavuze mu Kamenge ndagumura abantu murabizi ko je nkunda kugumura abantu murabizi ko je nkunda kavuyo ndagenda kuri Twitter ndagenda kuri Twitter bamagara abanyakamenge bari hanze bari hehe bose bamwiyame ndagenda kuri Twitter kuko Facebook they are stupid people Facebook aba urashobora gusanga umuntu ariko gutuka kuri Facebook ari kuri ntuze bwa telefone buri mu WhatsApp indani bw'amatushe ariko ntari kuri Twitter but Twitter is professional account is professional account kuri Twitter tuse tukuri nyuma tuse jewe ndatangwe challenge turamiyamiriza mudimu turamwiyamiriza cyo nibiki ukanga abandi harabugaburira hari umuririmbyi arakubwira ati narahinze arandihira inzu bande bande arabagute uwo munori wiwe muze murabane uwo munori wiwe murabana umunure murabana umunori wiwe mugire
sinzi ko ari kunyere barabana bagira ngo sinzi ngene bagira mbe bagira ngo ndavuze ngo pore ni bogare y'iwanyu mu kabine kanyu mushenzi bogare yahe ngo bogare n'uwiwanyu ngo bogare n'uwiwanyu gashino kawe mushenzi gashino kabashikawe we live the expansive life. We don't want to abantu baza kudisturbinga muri live y'wanje mishenzi ngo ni bogare afise n'ubwaye haje ni minori n'umutwe nka ntuzeye nka wa mucongo wo kuri ntuzeye hajya bogari yaho ni bogari yahe ni kwa henda mushikawe ko ari bogari ahora henda mushikawe ko ari bogari muzemureka kuzana amakomantere adusubiza inyuma amakomantere adusubiza ku buzima bwa 2020 gutumi 2025 umviriza ugasubira kuvuga akaze ko ari bogare shanda kubloka ucugenda umufite tugende hariya ugende umufite mu nyoyo wuri nkurira intuze nkuriye ubwo bogare bwiwe butware hariya ugende kubufite tubuge bushenze ngaco tuko tuvuga ibogare abandi bana ko bicaye ngaho bariko barababuza amahoro abandi bana bivuye ruguru baza kugira intuze ibaze ndakubloka mube mureka kuzana intuze mube mureka kutuzanira ngaha turiko turaraba dutorere solution biriko biraba twebwe nawe ugacuza kukunzira ngo ababogara lemite ngo atirimutse imitima myinshi genda itirimutse rero iwawe genda kubloke mushenzi genda atirimutse imitima yawe wawe twe dukeneye ko atirimutse imitima y'abandi irakwa ahubwo igeze iwe mu pantaro akwiye aboyi mukata ikavaho gukuna agenda yihakana abana mureke kuza muri ko muragira intuze umuntu yiriko ariko aratuka abandi bana yiriko ariko aragira ikibonye nk'akamana se kwasa ndaba broka mu nkuri uburofa ngamu maravi y'wanje let me block you ugende yo bogaro yifitete mushenzi mavyi kunuka gashino kanyoko ndabatuka subira kandi muvuge ko ari bogare ndaba block mwese mugende hari kandi muzoze kuri Snapchat kumbwira ngo ndakudeblock hari baca baza kuri Snapchat kumbwira debloka ndabere ndakublock iki ubonye rutagosoye twese ko tuko turanwa ntituri normal bamunwa mugira ubwenge mishenzi para kwamamoza subira kandi muze ngaha kumuvuge ngaha muvuge ngo numubogare numuki subira ndaba block ngaha mwese za kufuma sigarana n'abantu batanu hakuza kuzana ngo bogare wahe hari uwundi akeneye ko ndamubloka twese uko tuvuga ibintu bizima namwe muri kumutuzanira ngaha ngo ababogare bazi iyo bari wewe uraza ababogare iyo bari mu bogare n'ujya mwongereza wanje abasigaye nibagende hiye tuko turavuga aho bukera muzobona mbese bintu nibiki mwihaye se kwasa mwihaye ibiki
muvuge mwihaye ibiki mwihaye muza kuri live iwanje my dear. Iyi ni account iwanje, iyi ni account iwanje, iyi ni account iwanje. Sinkeneye bamvuruga. I live my expansive life. I don't need someone to disturb me. Seriously, I don't need someone to. This is the life I live. I need space. I need space. I need to live my expansive life, my dear, with expansive people. Yeah. Huh. Yeah. Tubihagarike tubandanye tuvuga abandi. Bogare ya hena na tumbu kama kichwa ya tate yake, na tumbu kama kichwa ya nani. Ushaka kutuvuga nabi mishenzi. Zo twatanguje challenge kumwiyamiriza, natanguje challenge yo kwereka abaririmbyi malgré naho ndabatuka ndabakunda. Nicyo gituma jomwe n'abaririmbyi mungurira icupa nk'inwera. Kandi ntibashobora kumu isumu kuko barabizi yuko bamaye isumu jewe ntiryofata. Abaririmbyi jewe turakundana, nicyo gituma nababwiye ati umuntu abaririmbyi jewe ndi muri entertainment turazinanye. Hari abona haya ama interview 2016 how abaririmbyi turakunda, je ndabakunda seriously je ndakunda abaririmbyi. Nicyo gituma jewe hari ibintu byinshi by'abaririmbyi sometimes ntashobora kuza ndavuga nk'ibintu ngo umuririmbyi yandiriye amadeni, ngo umuririmbyi yagiye ibi, yangiriye ibi, yantoreye ibi. Ndavuga ati my dear, umuririmbyi ngo twaragendanye, ngo yanteye inda, yagize iki. Okay, ndabiresolvinga slow by slow, buke kandi mbere uvuga ngo mube wa expansive life. Murabyumva? Ndabakunda abaririmbyi, ntegetswe kubavugira. Ndabakunda, ntegetswe kubavugira. Niho gituma ntazokwemera umuntu acinyiza abaririmbyi wawe. Sinzokwemera umuntu acinyiza abaririmbyi. No, even abaririmbyi biwacu je sinkunda umuntu acinyiza uwundi. Nico gituma jewe na mama ari kugira ntore solution y'abantu bafise ingorane. Kuko nivyo naturanije kubikora kandi ngeza kubikora. Ndazi ko ari abantu bibajya. Lydia